Mwaramutse message ya OBR na yironse umuntu ayindungikiye kuri inbox mugabo nibaza ko dukwiye gusemera tumaze igihe dusemera yuko OBR no kuri aeroport basaka abantu ku bintu vy'amafuti. Yavuze ati meruka mu Burundi murasemerera OBR irekeye kwiteranya n'ingenzi ntushobora gusakwa le 23 kilo za valise ngo uriko ushaka ivyo turihira amahera. Umuntu ataha inyuma y'imyaka myinshi twashira abacu udukado, amavuta, utubody spray, amakomplema alimentaire y'abavyeyi n'abasenge n'abaonkle ngo ni vyinshi birihire. Biratukisha igihugu nta yindi aeroport ndabibonamwo naho ntamaze kuja henshi muri hake maze kuja. Ivyo nivyo jewe maze kuja henshi aeroport nyinshi cyane muri Australia nyinshi, muri Canada, muri Amerika, muri Australia, muri New Zealand nyinshi, Asia, Philippines, Thailand, Vietnam, Taiwan, Nepal, Singapore n'ahandi. Nta hantu na hamwe ndabona bijya muzigo ufise bawusaka ngo harimo ibintu vyo kugurisha. Never ever ever ever. Ivyo ni ibintu bikorwa ari Bujumbura gusa. Kubera abo bantu nagenda bita izina mugabo mwarambuje ko zatukana muga nta kundi bobita, okay? Nta kundi je mbona no bita. Donc ivyo bintu biramaramaje. Twebwe navyo tuba tuje kucuruza ese ibiro 200 ushizemo impuzu ziwawe n'ibiratu vyiwawe haba hasigaye bacu gucuruza ucuruza ibiki inzahabu ibiro 200 vy'impuzu n'ibishweka n'ibiki ubitenge n'ibiki nta n'amadolari 100 ushobora gupakira mu biro 200 uja gucuruza ngo wunguke iki ucuruza kwa bande ibiki ukuye muri Canada, muri Australia, muri USA. No, abantu babaje gufasha famille, abantu babaje kubazanya utuntu bakoresha. Kirazira yuko OBR izirabahohotera izirabiba ayo n'amafuti kandi niyanda ndende ihumira injya ikice nakokize kwira maze kumva ko abantu benshi ubu bararambiwe. Najo ngiye Burundi nta kintu notwara kwanga konja kuri amafaranga ya zero no kwitwara kabege ko mu mifuko gusa kumbura umuntu nja gufasha notwara amakashi nkaya mu maboko niko bimeze. Donc OBR mu kugerageza gukumirikinga gukama kununuza buri muntu agenda bice bituma abantu badashaka kuhaza. Mbona nashaka n'ibyo by'amaviza abantu badashaka kuja mu gihugu kubera visa avuga ati je nta mwanya mfite kuja ndatonda ku mirongo no kuzuza amaformulaire cyende bukaha igihe tuba tugomba gutembera aho ukima muri Asia bansaba visa ndagiciwande nakigiye muri mwe bo safa mukanda gishirwane kwavuga je sishaka hano nja mu vy'amaviza sinamahera juste kumva ko bisaba visa handi ushaka kugenda wiraramiye. Anyway, nashaka kuvuga ivyo bintu OBR muhagarike muri ko muriba muri ko murasivye igihugu muri ko mushira ubuntu bw'ubuhimbiri muri leta. Voilà.